Bakunzi ba Remix TV ndabaramukije, ni Remix kuri microphone nyuma kamera. Maze kuba afite microphone za Remix TV ni nkuru shasha, ni kintu gishasha na exclusivity ameze neza cyane. Ni ikintu muri ko murabona kiriko kiraca ku marizo sociaux, aho tukubazaniye inkuru nziza cyane, igihowa ciza, igihowa kirindiranye ishakana Barundi n'abarundi kazi, abantu bose bakunda umuziki, aho ni indirimbo ize itavyorosha mu gihugu cy'u Burundi, iriko irakorerwa ama challenge, indirimbo itarasohoka ariko iriko irakundwa n'abantu bagiye batandukanye. Izina ryayo ni izina ryitwa Nofa. Nofa, eske Nofa kubwawe ufa ubwanje no kwishinga Nofa, niko iriko iravuga. Aho ari umuririmbyi Double J atanga kwandika ndakwishinze Nofa, kiriko akiri nawe arandika ndakwishinze Nofa. Aho CEO akaba ari Big Farious MMP nawe yanditse ndakwishinze Nofa, na video yafashe akavideo kariko karavuga kamaje mu mesha ama commentaire bavuga ko eske no kwishinga Nofa. Aho na manager wabo akaba ari Edith Akimana nawe nyene yanditse amajambo yerekeye kuri iyo ndirimbo avuga ati yene mwofa, akandika Mofa. Ni indirimbo iriko irakundwa ata muntu numwe arigera ayibona. Ni indirimbo imeze neza cyane, ni indirimbo iriko irafatisha cyane mu bihugu bitandukanye, aho n'abanyarwanda, abarundi ubwabo nyene, abanyamahanga yuko bariko barayikunda cyane gose, aho n'abari muri za Amerika bose bariko barayikunda, bariko baravuga yuko ari indirimbo izoza itavyorosha kuko kungene bayirindiranye n'ishaka. Biraboneka yuko ari indirimbo imeze neza cyane. Ni indirimbo ije aho mu kwezi kwa11 itariki 26 umuririmbyi Big Fizzo aheruka gusohora indirimbo 33, aho harimo indirimbo zimeze neza cyane, indirimbo ziryoshe, indirimbo yari yasohoye twari tumaze kumva, twari maze kubona mu video. Arasohora inzindi ndirimbo inyuma yazo, indirimbo zimeze neza kandi zakunzwe kandi n'ubundi zigikunzwe, indirimbo ziyafatishije, indirimbo ziko zirakora neza cyane ku mbuga ngurukana bumenyi. Boomplay irikira fatisha cyane nk'indirimbo nyinshi cyane gose zakunzwe, aho bariko arabona ihinduka ry'umuziki ndundi, akaba ari indirimbo ziko zirakora neza. Inyuma yaho lebo ya Bantu Boy igomba kutuzanira Igisasu. Ico Gisasu ni indirimbo ije kubihangange bibiri. Mukamuzi Double J no muririmbyi akaba n'umwanditsi yandika neza, n'umuntu atigera yandika indirimbo irihe gufatisha, igihe cyose aririmba hit song. Mukamuzi akaba ari n'umwana kiri muto akaba yitwa Kiriko Akiri. Mukamuzi yuko atandirimbo nimwe ashobora kujamo irihe kuba hit song. N'umwana yazi kwandika, n'umwana yazi kuririmba, n'umwana ashoboye, n'umwana afise talent, arashoboye gutamba, arashoboye kuririmba, n'umwanditsi mwiza. Mukamuzi yuko ivyo bihangange bibiri bigiye hamwe yuko vyama bibazanira igikowa kimeze neza. Aheruka duheruka kubona indirimbo ya Double J na Kiriku baheruka gusohora. Ubu naho babazaniye iyindi ndirimbo imeze neza cyane, indirimbo isa iboneka yuko ari indirimbo imeze neza cyane, kuko ni indirimbo izo zitavyoroshe, kuko bavuga ati ni funga mwaka fungua mwaka. Ni indirimbo iboneka yuko menga ifise itandukaniro y'izindi ndirimbo twa tumaze kubona Bantu Boy iriko irasohora. Ni indirimbo abarundi biteze, ni indirimbo kira murundi akunda umuziki w'i Burundi ayirindiranye igishika. Nk'abakunzi b'umuziki ndundi nta muntu numwe atiteze kuyumva, kuko ni indirimbo imeze neza. Reka tubashimire bantu muguma mukurikirana ibiganiro vya Remix TV. Remix ni televiziyo, Remix TV ni televiziyo tigeride kuna mukubazana ama exclusivity ameze neza. Niyo mpamvu inkuru tutayirengagije no kuyibashikiriza, kuko turazi yuko muri abacu bwitse. Reka mubandanye muraba kungene yitaweho n'abantu benshi bayikorera ama challenge n'amajambo yagiye bavuga ko, kuko ni ivyanyu. Niyo mpamvu natwe tutoreka kubazanira inkuru zanyu nziza kandi mwifuza yuko mumenya nk'abakunzi b'umuziki ndundi. Reka tubashimire bantu mumaze kugira subscribe, namwe go mutarayigira turabingize muyikore, kuko mutadufashe mu maboko ntaho dushobora gushika. Bisaba yuko
mudufata ku kuboko mukadutambukisha kugira dushike ku yindi ntambwe. Reka tubashimire bano mudu iko muradukurikirana kuri MX TV, mwifuza iterambere ryacu, mwifuza iterambere ry'umuziki ndundi, mwifuza iterambere ry'uko abana b'igihugu bashika ku yindi ntambwe. Nibihangange bibiri bifashe micro, murabizi yuko bitegerezwa kubazanira igikowa kimeze neza. Reka turindire n'indirimbo zigiye gusohoka itariki 20 z'ukwezi kwa12 mu 2020, akaba ari indirimbo igiye kurangiza umwaka yongere itangure umwaka. Tukaba tuyiteze yuko ari izoza ari hit song nkuko tubibona, abantu bayirindiranye igishika kandi bazi yuko ari abantu bashoboye mu kubazanira igikowa kibameze neza. Reka tubashimire mubana mugira subscribe kuri MX TV. Turizera yuko MX TV ari televiziyo itigera idekona mu kubazanira ama exclusivity ameze neza. Ciao ciao, turabakunda cyane.